Inama nshingamateka y'u Burundi irongowe n'umukuru wayo Nyeniteka Daniel Gérard Ndabirabe yihweje yongera iremeza kuri wa 12/2022 integuro y'ibwirizwa rigenga amasezerano hagati y'igihugu c'u Burundi n'igihugu ca Misiri, ayo nayo akaba ari ayo gutunganya amazi y'imvura n'inzuzi ziri ku misozi ihanamiye ibisagara. Umushikiranganji w'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi Deo Guide Rurema niwe yari umutumire mu nama nshingamateka kugira atange umuco kuri iyo nteguro. Nk'uko mubizi mu gihugu cacu ciza c'Uburundi, Imana yagitatse ibyiza byinshi. Muri ivyo byiza harimwo kuba dufise amazi menshi kandi meza, ariko rero rimwe rimwe ayo mazi menshi akatubera intambamyi, bikagira ingaruka mbi ku magara y'abantu, ku nyubako, eka mbere n'ibidukikije. Ariko igihugu cacu nk'uko mwabivuze ntigifise amahirwe, baronka imvura rimwe canke kabiri n'inanasi gatatu mu mwaka, ariko bakaba bazi gutunganya ayo mazi neza no kuyabungabunga. Rero hagiye haraba ibiganiro kugira ngo dushobore kuraba ingene twese hamwe aya mazi yotubera amahirwe. Kuva muri 2013 hagiye amasezerano, ayo masezerano ariko abandanya ahinyanyurwa, aho mbere byashize tukerekana ivyo Egypte yodufashamwo n'urugero rw'uburyo vyotwara. Aha Egypte nayo yaravyemeye kandi yiyemeza gufasha Uburundi mu bijanye n'ubuhinga no mu vyankenerwa bitwara uburyo bw'amafaranga mu bijanye n'umugambi wo gutunganya neza amazi. Umushikiranganji Rurema aramenyesha ibice bitatu bikuru bizoba bigize ayo masezerano. Ubwa mbere, kubaka ingomero zo kwegeranizamwo amazi y'imvura avuye ku mazu y'abantu, ku mashuri, ku masengero, mu bisagara, ayatemba nk'inkukura canke nk'imivo itandukanye. Ca kabiri, ni kubaka imifurege itwara amazi y'imvura mu ntumbero yo gukingira inyubako, ibintu n'abantu, ibihomoka mu duce tumwe tubangamiwe n'amazi y'inkukura, kugira ngo yegeranwe yongere ashobore naho nyine gukoreshwa mu bindi ngirakamaro, nk'uko nabivuze kuvomera imirima n'ibindi. Bwa gatatu, mu gutunganya ivyigwa vy'ubuhinga bijanye n'ingene hatungana umugambi nyawo wo guteza imbere itunganywa ryiza ry'amazi mu Burundi atacirengagijwe na kimwe.